umuhuza hamwe yo baragize nabi yo yarihenze kuko kubasabira ikigongwe no kuvuga ko yoba yemera ko bakoze amakosa bari mu vyaha. Hari ubwoko bubiri rero bw'ico twokwita ikigongwe. Hari ikigongwe c'ikivunga, ikigongwe bita mu gifaransa amnistie. Ivyo vyerekeye abantu baba baramaze gukatirwa, baba bapfunzwe ari nko mu nyororo, hama bakabagirira ikigongwe c'ikivunga biciye mu itegeko ibwirizwa ritorwa mu n'amashinga amateka. Nibaza ko simvyo nzira arimwo. Inzira ya kabiri ni igihe haba hariho abantu bashaka bafise uruhara boterera ariko bikagorana kubera atabari mu gihugu baba ari hanze. Twarigeze kubigira turiko turagira ibiganiro vy'amasezerano y'Arusha aho hari abantu bari mu muhari CNDD FDD mu muhari FNL, ubutegetsi bwari buhari ico gihe bwabagiriza ngo ko bateye igihugu, bwabagiriza mbere ngo ko ariko baragomba kugira ihonyabwoko ry'abatutsi. Tumaze kuganira tukashaka ku masezerano yotuma igihugu cubakwa kikaba igihugu nyabagendwa, byabaye ngombwa yuko abo bantu kugira bashobore gutaha habanza kuba ikigongwe atari ikivunga, ikigongwe twise immunité provisoire, kuba barababariwe mugabo aho butungane buzogerera bukagomba gukora bakagira ico bwogomba kubakora ko bwazoshobora kubakorako. Nico gituma twaratanga ico gihe n'imyaka twarumvikana ku myaka 2-3. Rero byarabaye Mukapa niho yarari si bishasha, ivyo arazi ko bihari, arazi ko bishoboka kandi ata ingorane bitera. Rero niba ari cyo cyumvura yagize ati ko abantu baguma badadika, reka turabe yuko abari hanze boshobora kuza muri biganiro bagaterera, hanyuma bikaba ngombwa ko ivyo biti kigongwe bakabigirirwa. Ariko mwene ivyo bigongwe biza iyo hamaze kuboneka amasezerano baza kuyashira mu ngiro. Ivyo bya rero by'umuhuza ariko aravuga twebwe ntavyo twumva neza, ngira ngo nitwaramuka tumonye tuzomaza neza ivyari byo kuko nta bantu baracirwa ubanza muri abo bari hanze. Turumva kanatsinda twamusiguriye yuko nk'ibijanye bavuze ngo bagomye gutembagaza ubutegetsi, twabwiye tuti ico kibazo kiracahari cyo kirahaririwe hagati y'abasinye amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro bagakwegiza ingorane zo zihari n'abavuze bati oya. Iki twaramusiguriye na mushira mu mpuzamakungu nitwaza ko bavyumvise. Twebwe rero ico kibazo kitaratora n'umuti ntitwumye basabira ikigongwe, twibaza ko yihenze mugabo n'ivyaba byo gutuma amahoro aza, kuko Mukapa ariko arabivuga burya bariko yiyumvira ingene abarundi bova muri izi njyane barimo, muri ubwicanyi barimo, ingene twova muri uku kwangaza abandi, gutoteza abandi no kubangaza kubapfungira ubusa. Urabona impunzi zimaze kurenga 400, ubukene bwabaye ndanse, ubushomeri bwabaye ndanse, igihugu kiyo cyagora ivomo. Mukapa ariko yumvira yiyumvira ivy'igihugu, mugabo ngaha nabo aho bidahuriza biyumvira ivy'ibanza barimo. Nibaza ko dukwiye kwicara tukavugana ati ivy'ibanza muri be murabigumyemwo, nta muntu azoba kuma ko kuvuga ivy'ibanza, ariko haboneka amahoro, haboneke kwigenga kw'abantu, inkingi za demokrasi, imigambwe, abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru, amashami yigenga basubire kurunga kajyo gukora bigenga koko.